ndunesha nduwo Kristo yarondera fise byose. Shalom shalom, uguwe neza Madame Dafroze, nagira ndagutumire. Hariho ibintu bidasanzwe kuri Eglise GGC. Umwoshipu wacu yitwa Annie Godri azoba asohora album y'ubwiza. Hewe iziresha, karibu cyane, karibu uzuhezagirwe n'izo ndirimbo z'ubwiza. Ikindi naco nagira ndakurangira hariho Eglise GGC iri impande ya Kotebo, impande ya station Top 1. Karibu cyane uhezagirwe. Ivyo bizoba rya 7 Avril, ntuzutangwa azoba ari mardi. Hewe sibisanzwe nibidasanzwe, karibu uhezagirwe. Ikindi naco nagira ndakubwira, karibu cyane. Hariho amasede ushaka kuza kubandanya uhezagirwa n'izo ndirimbo z'ubwiza, hariho amasede, hariho na flash uyizanye turashobora kugushiriramo izo ndirimbo ukabandanya uhezagirwa. Mwarahezagiwe cyane, ndanezerewe kandi ndishyuye kuzoba hari. Karibu cyane.